Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musanga amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA, turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka wa 2025. Kaze ku makuru mu Kirundi twabateguriye, nkabanda yahera kuri bikuru bikuru biyagize. Amakenga ni menshi mu nshuti n'abagenzi b'umupfungwa hamaze amezi 4 asohowe ibohero rikuru rya Gitega n'abakozi b'ubwoko bw'iperereza acajanwa mu kibanza kitashoboye kumenyekana. Indwara itaramenyekana hirageramiye ibitungwa by'ingurube, turi muri komine Kirundo intara ya Butanyerera. Izo ngurube ngo zifatwa zishuha zikongera zikajugumira. Babwira nibijanye no kutaronswa ikarata ndangakazi kandi barazitangiye amafaranga asabwa, ikaba intambamye hibuza abamenyesha makuru kurangura neza umwuga wabo. Hiya ari incamake mu kanya ivyuma bidukundiye tuja ku nkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu nkundire duhere mu bijanye n'umutekano. Nkuko nahimejeje kubivuga mu ntangamarara, hari umunyororo atabarizwa inyuma yaho haheze amezi 4 abakozi b'iperereza bamukuye mu biro rikuru rya Gitega gushika ya mango akaba atawuzi aho yajanywe. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko ubwo bari bwinshi kubijanye n'umutekano wiwe. Barutazaro Miburo aratubwira ivyiyo nkuru. Uwo munyagihugu atabarizwa yitwa Nirandekura Innocent Batazira Ramadani wo ku mutumba Kibande komine Cendajuru mu ntara ya Bujumbura. Nkuko amakuru dukora mu ibohero rya Gitega akongera kemezwa n'abegereye umuryango wiwe abivuga, kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niho yakugwa mu ibohero. Iyo tariki ngo abakozi b'iperereza bavuye i Bujumbura baragiye mu ibohero rikuru rya Gitega batora uwo munyororo Nirandekura Innocent. Baduhaye amakuru bamenyesha ko kuva ico gihe abo mu muryango wa Nirandekura Innocent nta uramukubita ijisho, kiretse ngo amakuru bumva abantu bavuga ko afungiwe mu gasho k'iperereza i Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Mundi. Ayo makuru nyene avuga kandi ko umuryango w'uwo munyagihugu wahagaritswe umutima kuko batazi ko uwabo yoba akiriho. Abo mu muryango bagatinya kandi ko naho yoba akiriho amagara yiwe yoba atameze neza na rega asanzwe afise ukuguru kugwaye biturutse ku nkoni yakubiswe aho mu gasho k'iperereza akihafungirwa ubwa mbere. Uwo Nirandekura Innocent Batazira Ramadani akaba yari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Amasoko yacu avuga ko agifatwa yagirizwe gukorana n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Ico gihe yaciye ajanwa gufungirwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura, aho naho yamaze imyaka 2 n'inusu ahafungiwe. Ahakugwa ajana gufungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Abaduhaye amakuru bavuga kandi ko mu muryango wiwe bamenyesha ko batumva ingene umuntu akugwa mu ibohero agasubizwa mu iperereza amezi ashikane yose. Icifuzo cabo akaba ari uko bosubira kumubona kandi ntibabandanye bamuhotera. Uganda rwa RPA ntiturashobora kuronka yaba abaramutwaye ibohero rya Gitega cyo kimwe n'abatwara iperereza kugira bagere ico bashikirije. Arakoze Barutazaro Miburo. Tubandanirize mu yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abana n'abakenyezi barenga 200 barakorewe amabi atandukanye mu kwezi guheze kwa Ruheshi uno mwaka wa 2025. Ivyo biri mu cegeranyo c'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Muri ico cegeranyo havugwa amabi afatiye ku gitsina, ubwicanyi hamwe n'ubundi bubisha butandukanye. Uyo muhari ugatera kamo ubutungane
cyane ko bwokingira abo bashikiwe n'ivyo vyago. Dinye Karondo aratubwira bimwe mu biri muri ico cegeranyo. Abana n'abakenyezi bakorewe amabi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka ni 25 nkuko umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro ubimenyesha mu cegeranyo wasohoye. Muri bo harimo abana 12 bakiri bato bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Ivyo bikaba byabereye mu ntara atandukanye harimo Butanyerera, Bujumbura, Rumonge na Gitega. Abo bakorewe ayo mabi ni kuva ku mwana w'amezi 18. Abakoze ivyo vyaha umuhari MFPPS uvuga ko ari abo mu kibano, bamwe muri bo bakaba bari no mu migambwe, bamwe barahagaritswe abandi nabo barahunze. Amabi akomeye tucegeranyo kigarukako ni umwana w'imyaka 5 yafashe ku nguvu mu Buyenzi n'undi mwana w'amezi 18 nawe nyene yafashe ku nguvu mu Rumonge. Baranavuga umwana w'imyaka 16 yafashe ku nguvu n'uwiyita ko yihebeye Imana imuhanga. Abakenyezi ndwi bagiriza uburozi nabo barishwe nkuko tubisanga mu ico cegeranyo. Kikavuga n'uwundi mukenyezi yishwe Imaramvya hakoreshejwe inyundo. Uwo muhari umenyesha ko ari abakenyezi bagiye barahagarikwa binyuranye n'amategeko ku mvo za politiki. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro MFPPS urahagaritse umutima n'agateka kazina muntu kagenda karahonyangwa nuko abagirizwa ayo mabi badahanwa. Uwo muhari usaba ko bakorewe ayo mabi botunganirizwa n'ubutungane bakanakingirwa. Dinye Karondo abakozi bimenyesha makuru bimwe mu gihugu baratewe impungenge no kubona batariko bararonswa amakarata yabo y'akazi carte de presse mu rurimi rw'ikinyamazuru kandi barayarihiye. Abaganiriye na radio RPA bidoga ko badaheza ngo boroherezwe mu kurangura imirimo yabo ya misi yose badafise izo karata. Remindera Gakura aratubwira ibijanye n'imyidogo irangwa muri abo bamenyesha makuru. Bamwe muri abo bamenyesha makuru baganiriye na radio RPA bavuga ko batanze amafaranga angana n'ibihumbi 15 kugira ngo bashobore kuronka ayo makarata. Bakidoga ko kuri bamwe haheze ikiringo kingana hafi n'imyaka 2 nayo abandi hakaba haheze ikiringo kingana n'umwaka barindiriye kuronswa ayo makarata, ariko gushika ubu amaso akaba yaheze mu kirere. Abandi usanga barindiriye ayo makarata ni bamwe mu bamenyesha makuru bakorera bimwe mu bimenyesha makuru usanga biba byarahinduye amazina, bisabwa ko bategerezwa kurondera yandi makarata aba yanditse k'izina rishasha y'ivyo bimenyesha makuru. Abo bamenyesha makuru bavuga ko bagerageje kwitura urwego rucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense ari nago rujejwe gutanga ayo makarata baciye ku barongo ivyo bimenyesha makuru, ariko gushika ubu akaba atanyisha itomoye bigeze baronka. Igihe cyose babajije bakaba babwirwa ko sense ivuga ko guteba kuronka ayo makarata vyavuye ko ahora akora ayo makarata atakibikora. Bagatangazwa n'ingene ikibazo gishobora kumara umwaka urenga kitaratorega umuti mu gihe bobo baba batanze ibisabwa. Abo bamenyesha makuru bashikiriza ko badaheza ngo boroherwe mu kurangura akazi kabo ka misi yose kuko hari aho bagera bagasabwa amakarata yemeza ko abamenyesha makuru. Kuri ivyo uruganda rwa RPA warondeye Esperance Ndayizeye arongoye urwego sense kugira ngo agire ico ashikije kuri ivyo bivugwa n'abo bamenyesha makuru, ariko turamukena. Remindera Gakura na wewe urakenuye muri ko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Tumira amate dushe tubananya n'amakuru twabateguriye. RPA Tuje mu vy'indero, ingorane y'imishahara mito siyo nyamukuru ituma abigisha batakazi bakomoka. Imvo nyamukuru ni itunganywa ribi ry'ingene igihugu gitwawe. Uyu akaba ari umwihwezo wa Erari Nibizi yahoze ari umurezi akaba nakurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi. Inyuma yaho mu makuru yaciye hano kuri radio RPA twabashikirije ko umushikiranganje w'indero ariko aratabaza ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo bimufashe guhagarika umurindi w'abigisha baheba akazi kubera gahe kintica ntikize bakaja gutaratariza mu mahanga. Kurikire Erari Nibizi. Twaraye twumvirije umushikiranganje w'indero ariko aratabaza umukuru w'igihugu, ibiro by'umukuru w'igihugu ngo nibagerageze barabe ingene batorera inyishu ikibazo cyo guhunga kw'abigisha haba mu mashure mato mato, mu ishuri shingiro canke muri kaminuza. Wenyene ataratanga inyishu ngo basubiremwo imishahara y'abigisha ba kaminuza. Iyo si inyishu, uwo si umuti kuko ingorane ikibazo kiri mu Burundi si ikibazo c'imishahara. Ikibazo kiri mu Burundi gihagaze ku ngorane zo gutunganya igihugu cane cane mu ruhande rw'umutekano w'abanyagihugu. Umutekano w'abanyagihugu uhagaze ku butunzi, umutekano w'abanyagihugu uhagaze ku mutekano wo ku mutima wo ku mubiri, aho umuntu wese yumva atekanye. Uwo mushikiranganje ateye akamo akurikira umushikiranganje w'amagara y'abantu n'abandi. Kumva rero iry'abashikiranganje babiri nk'abo batakamba si ibiro by'umukuru w'igihugu bibikora. Ico ni ikibazo cy'igihugu, iki n'amashikiranganje, ni ikinama cane cane nshinga amateka.
kuko ubutunzi bw'igihugu ntibukoroka kubera iyo mishahara. Iyo mishahara numva ni nuvuga ko ari nima bikorokeye mu ruzi. Rero ico no basaba nuko bobanza bakaraba igituma abarundi bose baba bigisha canke abandi batagishobora kubaho ngo bivuze ngo barenga irembo baje hirya no hino ngo baronke umwidegemvyo ukwiye. Urumva rero umutekano w'abanyagihugu biciye ku butunzi bica bikora ku mutekano wa byose. Ntibari bubatangire ngo babuze kugenda nibijya inama nshinga amateka yavuze ngo nibafate amadiplome y'abakiri bato baronse agafashanyo ka leta kugira bige hanze. Uwa mbere yatanguye kwerekana yuko igihugu kibuze umutekano n'umukuru w'igihugu wenyine. Mu minsi heze yagiye kugura uruganda rwo gukora umwavu w'ikizungu. Fomi yahunze Burundi kubera bubuze umutekano, igenda gukora umwavu muri Tanzania. Inyonyeza amahera y'igihugu agenda muri Tanzania, mu gihe igihugu c'u Burundi ari cya gatatu mu makungu mu batwara amafaranga y'agaciro mu gihugu ca Tanzania. Mugabo mu Burundi kikaba igihugu ca nyuma mu makungu mu bitagira ifaranga ry'agaciro. We ntumva yuko igihugu camaze kozwa canyonyejwe n'abagitwara. Nico gituma twohanura yuko ahubwo umushikiranganje w'indero nafatanye n'uwo mushikiranganje w'amagara y'abantu bagende mu nama nshikiranganje bige ingene ubutunzi bw'igihugu bwogaruka mu gihugu, ingene ubutunzi bw'igihugu bwofasha abana b'abarundi kwiga, guhemba abakozi, kuvugwa. Abo urumva baronse ubavugira. Ntawavugiye gwagwaruka b'abana bo mu mashuri mato mato baje guca ingero muri Tanzania badafise imyaka yo gukora. Uwo yari Elari Nibizi akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi, akaba yahoze ari n'umurezi mu bijanye n'ubworozi. Navyo nyene mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera baratewe impungenge n'indwara imaze ikiringo kingana n'amezi 2 yibonekeza mu bitungwa vy'ingurube. Indwara mbere imaze no guhitana bimwe muri vyo. Abo banyagihugu bavuga ko bimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara ari ugushuha, kujugumira bikanka kandi ko izo ngurube zirya. Eruveni Yuhire aratubwira byinshi kuri iyo ndwara yateye mu ngurube muri komine ya Kirundo. Imitumba nka Gitwenzi na Susa yose muri zone Murungurira nimaze kwibonekeza ko cyane iyo ngwara ihanze igitungwa c'ingurube muri komine ya Kirundo. Bamwe mu banyagihugu borora ingurube muri iyo komine baganiriye na RPA bavuga ko iyo ngwara haheze amezi 2 yibonekeje ahiwabo. Kubwabo kandi igitungwa gifatwa gishuha nikije mu nyuma kigiye gupfa, urukoba rwaco rugasa n'amaraso nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Hafite indwara ikaka umuriro ikatugumira hameze nk'ako kibyuka no kujya nk'ikiti iyo igiye gupfa umukuru urahinduka rugasa n'amaraso. Iyo ndwara rero akaze ku mutumba wa Gitwenzi na Susa. Ubworozi bw'ingurube bugiye guhona kubera iyo ndwara bataramenya umuti wayo. Ku bwabo borozi ivyo bitungwa naho bibandanya gupfira mu mpongore, abajejwe kuvura ivyo bitungwa bavuga ko atamuti w'iyo ndwara bararonka. Ariko bamwe mu banyagihugu baho bobo bahitamo kubaga izipfuye naho bafise ubwoba ko zishobora kubatera indwara. Ibyo bitungwa biguma biribwa batacamira. Abanyagihugu bamwe bafise ubwoba ko iyo ndwara yohava yihindukiza igafata abantu. Aho ni no mu gihe abasobanura ba veterineri babajije umuti bashobora kuguha uvure iyo ndwara kubera ko atawo bafise. Muri kino gihe rero abanyagihugu n'aborozi b'ivyo bitungwa basaba abajeje intwaro co kimwe n'abo mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ico bakoze bakaronswa umuti uvura iyo ndwara yateye izo ngurube zabo zitarahona. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Bivuzimana Leonidas arongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu Kirundo kugira atubwire ico ari kwatekanya gukora kugira aboneke umuti wovura izo ngurube. Tuve mu ntara ya Butanyerera tumanuke mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu baba muri zone ya Rubirizi aho nyene mu ntara ya Bujumbura baridoga ko ishirahamwe Regidezo ryabemereye kubaronsa amazi ariko haheze imyaka 5 atakirakorwa. Abo banyagihugu bakababazwa nuko ako gace gasa nakibagiwe kandi gakunze gutegwa n'ikiza ca kolera biturutse kw'iryo kena ry'amazi meza. Bagatinya ko nubu ico kiza gishobora kugaruka narirya kivugwa mu bice bimwe bimwe bigize iyo ntara ya Bujumbura. Inkuru tubaza na Deje Rakoze.
inyuma y'imyaka 5 iheze barindiriye ishigwa mu ngiro ry'amasezerano bahawe n'ishirahamwe Regideso yo kubazanira amazi meza mu mihana yabo, ariko amaso agahera mu nzira. Abanyagihugu bo mu Rubirizi babona ko bibagiwe cane n'iryo shirahamwe. Umwe muri bo avuga ko Regideso yanse kubaha amazi, isigura ko hari vy'igitunganya, ariko ngo nabake mu banyagihugu bafise amazi mu ngo zabo bayaronswa incuro zitarenze 2 mu kwezi. hano mu Rubirizi ubwa mbere hariho abantu Regideso mu mpago zabo yari yarahaye amazi, abo rero nabo amazi araza ngango nka rimwe canke kabiri mu kwezi, naho nyine akaza mw'ijoro umwanya muto, ariko habonye bakeye. Igice kinini c'abandi rero n'abantu Regideso yankiye ko bashobora kuronka amazi, bakavuga ngo bariko baragerageza kugwiza ibikorwa kugira ngo amazi abe menshi. Mugabo ivyo bintu kuva umuyobozi mukuru wa Regideso abivuze haraciye nk'imyaka 4 canke 5. Kubw'abo banyagihugu ikena ry'amazi meza mu Rubirizi ni ikibazo kidasanzwe, kuko ako gace gasanzwe kabangamirwa n'ikiza ca kolera. Ni mu gihe no kugira baronka amazi bakoresha bibasaba uburyo bwinshi cane, nk'uko uno munyagihugu avyigana. Murazi ko karere ubwa mbere kiriko gatogwamwo abantu barwaye za ngwara zifashe kw'isuku rike cane cane kolera mu Rubirizi barigeze twaratura mu misi iheze. N'ubu uko tubibona abandi baziyongera kuko biriko biravugwa mu bundi buce ko hariho ingwara ya kolera yasubiye kwibonekeza. Uca usanga rero dukoresha n'amahera menshi kuko hariho amazi yimba mu binogo, niyo abantu b'amakinga baca bagenda kuvoma, mugabo arazimvye nayo kuko usanga nk'ibido igura 500 kugira ugushikire bivanye naho ugasanga ni 1000, ugasanga dufate nk'umuntu akoresha 10 ku munsi tarashirako ayo kunywa. Abanyagihugu bo mu Rubirizi bagira ko batera kamo umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso Jean Albert Manigomba gushira mu ngiro ivyo yemeye, ataruko naho ngo Regideso ikaraba uko isabikanya amazi make aboneka mu banyagihugu bose. Rero ikintu twebwe numva twosaba kandi gikomeye tugisaba umuyobozi mukuru wa Regideso, kuko niwe batubwira ko yafashe ingingo kandi mu Rubirizi ngo bataronka amazi, akavuga ko bariko barayakora ngo babaha amazi menshi ngo kandi akwiye. Mugabo ivyo bintu kabirengeje imyaka 5. Ikibazo none gihari ni iki? Niba vyaramunaniye natwe mu Rubirizi vyaramunaniye ikibazo c'amazi, natuma gishikana kundi rwego canke naho ayo makeyi aboneka, natuma reka bose baronke baze barayasabikana. Uruganda rwa RPA twandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone Marise ajejwe kumenyesha makuru mwishirahamwe Regideso, ariko naco yigeze yishura kubijanye n'ico kibazo c'ikena ry'amazi meza mu Rubirizi. Nadeje irakoze. Tuvuge ibijanye no gutuma tumanako ukwikwega k'umuvuduko w'umuhora wa internet bibandanya kurenza urugero mu mihora hafi nka yose ikorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi, cane cane Limitere na Econet. Rero bamwe mu banyagihugu basanzwe arabanywanyi bayo mashirahamwe yo gutuma tumanako bamenyesha ko aho ibintu bigeze batakigira nico bavuga, barongera bakavuga ko naho baheruka kudugirizwa ibiciro ivyo kwikwega k'umuvuduko ahubwo byunyutse cyane. Waritere Kwizera adufitiye byinshi kuri iyi nkuru. Ikibazo cyo kutihuta k'umuhora wa internet mu Burundi kirushiriza kuba kayobera abahinga uko bukeye uko bwije. Mu mashirahamwe abiri ariyo Econet Leo hamwe na Limitere asanzwe ariyo afise abanywanyi benshi mu Burundi, nta na rimwe muri kino gihe ririko rirashika ku nyota abanywanyi baryo. Yose uko ari abiri, abanywanyi bayo baganiriye na RPA bavuga ko umuvuduko wa internet wikwega cyane ku buryo abatari bake bidakunda ko bakora ivyo baba bifuza, ivyabashize mu kajembegeti nk'uko uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura avyigana. Ma connection nyene kuri Limitere ubunye bashaka gutelefona n'umuntu muhagararanye nyaperi sanza kana WhatsApp icanka akakubwira ngo uragerageza, hanyuma aho ni mu gihe daciso nawe akakubwira ngo rezo kite aje amarezo ntacu umuntu yafite yo bivugako yaba rero yaba Limitere byose ni ingorane, hari ngo vuga ngo n'uwo muhoro utomoye ngo uriko uradufasha serivisi nk'uko tubishaka n'amamega yoyo ubwida ku munsi hoho uwo munsi bashobora guhera atatu yakoresheje. Kandi no muri centre ville ukava muri taxi ukagira uti ngiye centre ville hoho birapfuma, ugasanga umuntu aterefone ari hajya hepfo hahoze isoko, ugaterefona umuntu ugajaho bakwereka ngo kazoki, ukibaza uti none turava he twaja nene centre ville. Eka no mu ntara zo hagati mu gihugu nka Mwaro, Gitega, Kirundo n'ahandi ibintu nuko nyene. Abakoresha iyo mihora uko ari ibiri bavuga ko
naho baheruka kubadugiriza ko ibiciro atakintu na kimwe vyahinduye. Abanyagihugu bafise ikibazo cyo kuronka amakonegisiyo ya limitere, ni ukuri limitere aho idugirije igiciro c'amamega mega nkeyi ahora zigurwa ibihumbi 13 zikaja ku bihumbi 18. mbere ahubwo umengo uko badugije igiciro nabo konegisiyo zaciye zibura, nk'ubu haheze nk'indwi yose umuntu ata konegisiyo aronka, ugasanga niyo zije ziramara akanya gatoya zigaca zikatika. Rero muri bino bihe tugezemwo n'akamaramaza usanga ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru utari kugenda neza kubera ubukene bwa connection. Iyo myidogo rero irushiriza kwiyongera mu banyagihugu mu gihe Leokadi Ndacayisaba umushikiranganje mu vyashinzwe harimo gutumatumanako amakuru we yaheze ukwezi yemereye abarundi ko ikibazo c'umuhora wa internet kigiye gutorerwa umuti. Hari mu kiganiro aho yariko yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu, umuhanga ariko kugeza uyu munsi uyo mutegetsi atarashira mu ngiro. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ku isoko. Uno munsi tugaruka ku bimaze iminsi biba byo kunyuruza abanyagihugu byasubiye kuba ndanse mu kwezi kwa ruheshi guheze. Ku isoko tugishikirizwa na Petero Gahungu. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko imiryango yabo itazi iyo barengeye kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2025. Batatu muri bo vyemezwa n'ababibonye ko bafashwe bagatwarwa n'inzego z'umutekano za leta. Izivugwa ni igipolisi, abakozi b'iperereza hamwe n'inzego z'igisirikare c'u Burundi, hakabamwo n'abandi bitaramenyekana uko bafashwe. Ico bikoze bafashwe ku murango bagafatirwa ahabona inzego zaba iz'ubutungane canke iz'umutekano ntihagire ico zibivuga ko, bigatuma abantu bibaza ko bafatwa n'izo nzego nyene. Mbega abo bantu batanu banyurujwe ni bande? Amashirahamwe yigenga abivuga kwiki? Ibi nivyo tugiye kuganira muri kino kiganiro kw'isoko, mushikirizwa na jewe Pierre Gahungu, nkabanda bahaye ikaze. Kw'isoko abantu batanu baramenyekanye ko bafashwe baranyuruzwa mu ntara ya Cibitoke no mu gisagara ca Bujumbura muri uku kwezi kwa gatandatu guheze uyu mwaka turimo. Iruhande yabo hari uwundi musore yaraye afashwe mu buryo nk'ubwo nyene ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri muri zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Reka tubibaze Janvier Nini Nahazwe. Mu turorero twa hafi twotanga kubahagarikwa bagatwagwa bunyuruzwe kohera ku musore Maître Ernest Mategeko yafashwe kuri uyu wa kabiri ku mugoroba n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi. Imbere yaho kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2025 uwitwa Gamaliel Niyonsavye yanyururijwe ahitwa ku masanganzira y'ibarabara rya Ngozi Kirundo Muyinga. Kuwa gatatu uko kwezi nyene uwitwa Theophile Niyombona umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine Ruseseka mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi yaranyurujwe n'abantu batamenyekanye. Kuwa 11 naho ukwezi kwa gatandatu nyene umusore bita Fogo nawe nyene yurijwe imodoka itazwi muri ubwo buryo nyene. Kuwa 18 uko kwezi nyene uwitwa Innocent Ndayizeye yahuye n'ivyo vyago nyene muri quartier Nyabagere zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kuri iryo genekerezo nyene umushingwamanza Bonfils Kaneza w'imyaka 37 yarahagaritswe atwagwa bunyuruzwe mu micungararo y'ibiro bikuru vy'iperereza. Abavugwa muri ubwo bubisha bwo kunyuruza abantu akaba ari cane abapolisi bo mu rwego rw'iperereza n'imbonerakure. Ivyo bikorwa vyo kunyuruza abantu birahagaritse umutima ishirahamwe Agina gishinze kurwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi. Jean Duwimana arirongoye atangazwe nuko ivyo vyose bikorwa n'inzego za leta n'iz'umutekano kandi amategeko y'igihugu asanzwe atomoye ingene umuntu ahagarikwa. Ibyo vyibonekeza cane kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu, novuga imyiyamamazo y'amatora yo kuwa gatanu ruheshi iheze, niho uruhigi rwo kunyuruza abantu, rwo gutwara abantu atacamira atawuzi iyo bagiye, bagatwarwa n'abantu mengana ibikoko bari mu modoka zitagira iyo bibona.
imodoka zitagira imparati ni ukuvuga n'ubusuma nka burya busuma nyene bwabaye mu matora nibwo busuma nyene buri mu bantu nabwo muri bino bihe kandi abo bose bagenda atategeko na rimwe rikurikijwe murazi yuko igihugu cy'u Burundi cyasinye amasezerano n'amabwirizwa menshi yubahiriza ihagarikwa ry'umuntu yagirizwa icyaha n'ingene ashobora kubazwa ku cyaha yakoze ivyo birerekanwa n'ibitabo mpanavyaha mu Burundi uko bigenda birakurikirana eka naho babihindura iyo ngingo ntihara y'ingene umuntu afatwa ingene umuntu yumvirizwa n'ingene umuntu yagira icyaha nyuma akagihanirwa ivyo biraza hariho itangazo mpuzamakungu ico bita Declaration universelle des droits de l'homme hariho les textes za Nations Unies izo nazo murazi ko zihinduka amategeko y'igihugu kuko abagize inama nkuru ya ONU ni bihugu nivyo yo vyemeje rero ico kintu nk'ingene abantu batonyuruzwa batogenda amazima yongo ngo baje gupfungirwa ahantu hatazwi ngo bicirwe ahantu bazobatora ibiziga mu nyuma ivyo vyose birabujijwe ivyo vyose umukuru w'igihugu atwara igihugu cose ibihugu vyose barabizi neza ko inzego zabo zitarekuriwe gutwara umuntu zimunyuruza Jean Duwimana asaba abategetsi b'igihugu ahereye ku mukuru w'igihugu kwanka ayo mabi akorwa n'inzego barongoye kugira bavavanure n'ayo mabi atari uko abarundi bazobona ko ayo mabi ategekwa n'abategetsi b'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu nyene. Turasabye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwankira kirya gipolisi ciwe kijya ciperereza kwiba abantu kwiba imiryango abantu kwiba ibibondo base bakamunyuruza bakamutwara ahantu hatazwi kugira ngo umwana w'imyaka 2 asigara ararira asigara arabura umugurira amata ivyo Imana ntizovyihanganira. Turasabye mu gihe batoba abari ku butegetsi muri kino gihe batoba barahakana batoba barankira ico gipolisi cegamiye presidence kunyuruza abantu ko batosubira mu masengero ko batosubira kuja guhenda Imana kuko Imana iranka ivyo byo kunyuruza ibiremwa vyayo. Igihugu kiracanga basokuru baravyanga abaharaniye demokrasi abaharaniye ukwikukira kw'igihugu baranka cyane aho bari hose baranka ivyo bintu byo kuzimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu kuko umuntu n'amazi asesekana ibayora. Turasabye dushimitse abarundi bose guhagarara bwuma aho bari hose bagume barereka batuma ijisho cyane cyane aho abakora muri icyo gipolisi cy'iperereza bagendera aho baba kugira ngo barabe ibyo baguma bonona abantu baguma batwara maze n'Imana izoteba ishishwe ibakomvomvore. Ivyo biranditse no muri Bibiliya. Abategetsi nibo bonyene bafise uruhara kugira ayo mabi ahagarare mu gihe ari nabo ba mbere bategerezwa kubazwa ivy'umutekano wabo barongoye. Nino ngaha duciye dusozerera ikigabane kw'isoko co kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 16 mu kakaro 2025. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ni ku wa gatatu w'indwiza nagishikirijwe na jewe Vyagahungu. Naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni hano dusozereye amakuru yo kuri 16 mu kakaro umwaka wa 2025. Mwebwe mwese mwadutije amatwi kuva mu ntango gushika mu mpera zayo mwakenuye ngashimira kandi abayatororokanije hamwe n'abatumye amajwi abashikira. Ijwi mwariko murumva ni rya Emmanuel Niyungeko. Mugire ibihe byiza aho muherereye.